inzamba irasamirana. Amakuru na Pierre Gahungu. Iyi ni radio Inzamba agateka kawe muriko murakurikira, sangwa ikaze mu makuru twabateguriye kuri no wa mbere Myandagaro umwaka wa 2026 akaza kubagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ukwezi kwa Myandagaro kugiye guharirwa n'ishirahamwe FOCODE guhimbaza imyaka 10 iheze isekeza ndondeza rikora ku bantu babugwa irengero mu Burundi. Iryo shirahamwe rikazogaruka ku bantu bagiye baranyuruzwa bakabugwa irengero hamwe n'abakoze ico caha. Murabikurikira mu ntango zano makuru. Abasirikare b'Abarundi bari mu batalion ya 11 bari mu rwego rwa TAFOC baherutse gutabukanwa mu Burundi, bikavugwa ko uko gutabukanwa kwavuye ku kwanka ko baje kugwanira mu mitumba ya Minembwe muri Kivu yo mu bumanuko. Abanyagihugu bo muri Shombo mu ntara ya Gitega nabo bararajwe ishinga n'ubukene bw'amavuriro muri iyo komine, bavuga ko bagira ingendo ndende kugira baje kwivuza, bagatega ubwoba ko bibandanije gutyo hari n'abantu baremvye bashobora gucikadira mu nzira kubera izo ngendo. Iyo yari incamake, inkuru imwe kwayo ni Mukanyisase. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3:inzamba.org. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere mu gisata c'agateka kazina muntu. Ishirahamwe FOCODE ngo rigiye guharira ukwezi gutanguye ko 8 ihimbazwa ry'imyaka 10 iheze umugambi ndondeza umaze ukora ku bantu banyuruzwa mu Burundi atacamira, ngo kazobara karyo ko kwibutsa abantu batagira uko bangana banyurujwe eka nabikekwa kuba barakoze ico caha. Iryo shirahamwe ngo rikazokwerekana kandi inyuruzwa ry'abantu riguma ryibonekeza n'ubu kandi abarikora ntibakomakomwe. Twumvirize ni nazwe arongoye ishirahamwe FOCODE. Guhera ku munsi wa mbere kazoba akaryo kugenda turerekana buri munsi bamwe mu batwatohoje ko banyurujwe, kazoba kanya kukwibutsa inzego nkuru zagiye ziragira uruhara rukomeye mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero muri iyi myaka 10 iheze. Twongere kandi tunagaruke ku amazina y'abakoze ayo maroregwa gushika uyu munsi ataco bigeze babazwa mu butungane. Ikindi kizoranga uku kwezi nuko kazoba kanya ukwerekana ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye mu myaka 6 imaze itigeze ihagarika ivyo kunyuruza abantu, mbere hakaba ariho n'imyaka vyimonogoje kurusha iyindi. Aha twofata nk'umwaka wa 2021 aho iperereza rya gisirikare ryakoze ibara hafi mu gihugu cose, indiri z'abantu baranyuruzwa gushika uyu munsi igisoda kitarigera kivuga iyo cabashize. Mu mwaka wa 2024 naho nyene ivyo kunyuruza abantu byarafashe umurindi udasanzwe bikogwa n'urwego rw'igendereza bita documentation. Muri 2025 turafise amazina atari make y'abantu banyurujwe mu mihingo myinshi y'u Burundi, benshi bagiye bakekwa ko boba bakorana n'imihari y'abagwanyi, mbere ahandi bakavuga ngo babakorana n'umuhari M23 w'abakongomani. Muri uyu mwaka turimwo wa 2026 kunyuruza abantu vyarabandanije kandi ku rugero ruteye ubwoba, aho vyanashitse hakaba ikigwi c'abantu banyururizwa rimwe bashika nka 10 hari Ingozi, aho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine yoba aribo yagize uruhara mu inyuruzwa ry'abo bantu. Uyu mwaka kandi haravuzwe cyane inyuruzwa ry'umukozi w'umugwi w'igihugu urabe by'agateka kazina muntu CNDH umupfasoni Shadia Mukaremera. Ivyadutangaje bya mbere ni ingene muri iryo nyuruzwa havugwamwo hakekwa gose bamwe mu bakozi bakomeye b'iryo shirahamwe. Tukabona kandi uwo mugwi utaboneka ugwanira bimwe biboneka umukozi wabo, hakaba ko no mu butungane bigeze nko muri Parquet General de la République idosiye bayubitse ikimenyetso gihambaye c'ingene intwaro ya Evariste Ndayishimiye igira kubandanya bino bintu ikongera ikabuza ubutungane kubikorako.
Yari Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Abasirikare b'u Burundi bari mu rwego rwa Tafok batayo ya 11 baherutse gutahukanwa mu Burundi, bikaba biriko bitegekanywa ko bagomborwa na batayo y'amajana 321 y'Ingozi. Bamwe mu basirikare bakavuga ko iyo batayo yatahanywe kuko bari bankiye ubatwara gusubira kuja kugwanira mu mitumba ya Minembwe mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Idonido na Jean Georges Kibogora. Abasirikare bo muri batayo 11 ya Tafok batanguye ingwano mu gihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Bagiye baragwana mbere henshi barabura abasirikare, abandi barakomereka mu ntambara ziheruka mu mitumba ya Minembwe. Nkuko aya makuru atangwa n'abasirikare abitumenyesha, bajana nabo mu yandi mabatayo baja mu bice vya Fizi na Baraka. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko bahawe itegeko n'uwo batwara yo gusubira mu Minembwe mbere ngo basubire bagerageze gufata ibice batswe n'abagwanyi ba MRDP twigwaneho na M23. Ayo makuru abandanya avuga ko abasirikare babwiye uwo batwara ko batarota basubirayo kandi igihe cyo kugomborwa bagataha mu Burundi carenze. Uwo nawe yaciye abimenyesha abarongoye igisirikare ko abasirikare batamworohereza ku mategeko, ariko arabaha baca bategeka ko batahukanwa mu Burundi. Batashe muri indwi turiko turasozera hakoreshejwe ubwato bwa marine bita Mushara na Kagajo bubashikiriza mu ikambi batayo Interlacustre bita Kanshinwa. Abarongoye igisirikare baciye barungika polisi militaire ngo irabe ko yobaka ibigwanisho bari bafise, maze nabo bashamera amagabo. Polisi militaire nayo nkuko ayo makuru abandanya bitumenyesha yaciye isubira inyuma, baca bajanwa Ingozi mu ntara ya Butanyerera aho bahawe kugombora batayo y'amajana 321 y'abakomando kugira ngo abe ariyo ijanwa mu gihugu ca Kongo. Ivyo bikaba kandi vyahuriranye nuko agahembo ka Tafok kabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu uheze. Radio Inzamba agateka kawe ikaba itarashobora kuronka umuvugizi w'igisirikare General de Brigade Gaspard Baratuza wagica avuze kuri ayo makuru. Inzamba. Amakuru twateguriye arabandanya. Imidogo ni myinshi mu banyagihugu muri komine Shombo mu ntara ya Gitega kubera ubukene bw'amavuriro. Bavuga ko atavuriro na rimwe ribegereye kandi ko naho bagenda baja kwivuza bamaze kugenda ibirometero vyinshi kandi bishika bagataha batavuwe. Basaba abarongoye ku mitumba kugeza no ku rwego rw'intara ko botorera inyishu ico kibazo. Inkuru tuyibaze Julien Muzinga. Nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu ngo ico kibazo c'amavuriro kirabangamiye abanyagihugu baho muri komine Shombo na cane cane abo ku mutumba wa Kiguruka. Amasoko yacu abantu yatubwira ko bafise impungenge nyinshi kubera ko ingendo bafata baja kwivuza ari ndende cane ku buryo bagize ugira ikibazo agafatwa n'indwara canke akagira isanganya bisaba ubuvuzi bwihuta ashobora no gucikanira mu nzira. Ayiwacu dufite ikibazo gikomeye cyane cy'ubuvuzi kiva ku ikena ry'amavuriro. Kugira ngo umuntu ashikire kwivurira ategerezwa kugenda ibirometero birenga bisi. Ibyo no kuri biratugora cyane na cyane cyane abagwayi barenze, abakenyezi bibungenze n'abana bato. Ikindi kibazo nacyo kitwugarije ni uko tubura imiti. N'akarero rero muri iyi ndwi nagiye gushandagisha umwana bambwira ko atarujanjaro ariko nta miti ihari. Basubira kumisanga by'uko nzogaruka mu ndwiza. Ibitaro navyo byari bitwegereye biri hafi yacu n'ibi biri hafi ya komine Shombo, ariko navyo nta kimwe bidufasha kuko navyo nta miti bafite. Abo bafite icyo kibazo cy'imiti. Hari iminsi dufite umunezero udasanzwe kuko twabona bariko batwubakira ibitaro vya komine. Ibi vyadushyize n'icyizere gikomeye cyane tuzi yuko tugiye kuronka aho twivuriza hafi, ariko ikibazo gihari ni uko iyo nyubako irahari iruzuye ariko ntibiratangwa gukora, natwe abanyagihugu ntituzi ibibazo gihari. Rero turasaba inzobozi zacu ko zodufasha kugira ngo ibi bitaro bitangure gukora vuba bishoboka. Nivyo biri hafi yacu bitwegereye cyane n'ukuri, kandi ivyo tugabaniriza izo ngorane z'ingendo ndende. Mugihe biruko mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone ngendanwa mu standard wa komine Shombo kugira ngo agire ico ashikiriza ku mpungenge n'imidogo y'abo banyagihugu. Turamukena. Julien Muzinga urakenuye. Nkuko vyama ku minsi yose ya gatandatu uri wa mwanya wo gukurikira ivyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukabishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwaramutse bose mudukurikiye kaze muri makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Ikinyamakuru Social Media Burundi kimesha ko abasirikare bari hagati ya 80 na 200 ba Kongo n'abagwanyi ba Wazalendo bakomerekeye mu ntambara zo mu buseruko bwa Kongo bariko bavurirwa muri kino gihe mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Kubw'ico kinyamakuru abandi bagwayi bitura ivyo bitaro ngo baridoga cane kuko abo bakomerekeye muri Kongo aribo bakigwa imbere bigatuma abo bandi bashikirwa batevye. Social Media Burundi imenyesha ko itashoboye gutohoza neza ivuga ko ari leta y'u Burundi ibavuza. Ico kinyamakuru kiributsa ko igisirikare c'u Burundi kibarizwa mu gihugu ca Kongo aho cagiye gufasha igisirikare ca Kongo na Wazalendo mu ntambara zibahuza n'umuhari AFC M23 mu buseruko bwa Kongo. Mu gisata cy'intwari bereye kinyamakuru iwacu kiragaruka kwihagarikwa mu mabanga ya mustaneri wa komine Ntahangwa Alexis Habyarimana yagirijwe ikoreshwa nabi ry'amatungo hafatiye ku byo yagirijwe ko kunyuruza amafaranga y'amarundi arenga muri yaridi n'ubundi busuma bw'amafaranga bwashikirijwe n'inama mpanuzo jambo ya komine ngo narigera agirwa ko amatoza n'ubutungane. Abahinga mu vy'intwari bereye bemeza ko kudakurikiranwa mu butungane bituma hagwira ibijanye no kudahana bigatakaza n'icizere c'abanyagihugu mu nzego. Basigura ko ibibazo bijanye no kunyuruza amatungo byategerezwa kubamwo amatoza yigenga imbere yuko bishikanwa mu butungane kugira uruhara rw'umwe muri ubwo busuma rumenyekane. Ikinyamakuru Social Media Burundi cyandika kandi kimenyesha kwishira hamwe ry'abaguzi Abuko rinegura ingene bijanye no gutuma tumanako amakuru bitera biyangara mu Burundi. Urirongo Pierre Nduwayo amenyesha ko abanywanyi bayo mashira hamwe yo gutuma tumanako bahabwa amaserivisi mabi cyane haba mu guhamagara canke ibijanye na internet mu gihe n'amafaranga yagiye araduzwa. Iryo shira hamwe riranegura ko akamo kagumye gatangwa n'abategetsi mu gihugu kugira ivyo bibazo bikosogwe katigeze kumvigwa. Iryo shira hamwe Abuko risaba ko hoba inama rukokoma muri ico gisata cyo gutuma tumanako amakuru irimwo abigwa bose n'ico kibazo kugira higwe amamuko y'ivyo bibazo hashikwe no kunyishu zotuma haboneka service nziza kandi ku biciro bito. Mu gisata c'inyubako ikinyamakuru Burundi Eko kiragaruka ku gihe kiheze hariko harasanurwa ibarabara y'igihugu inimero 9 rihuza amasanganzira aho bita Nations Unies rija muri quartier ya Carami Bujumbura. Ivyo bikorwa bikaba byatanguye muri ruhesha umwaka wa 2024 bikaba byabitekanije ko bizohera inyuma y'imyaka 2 bikorwa. Yamara abakoresha iryo barabara babona ko habayemo kwikwega mu bikorwa ibinogo n'ivumbi bikabandanya bibabangamira ku munsi. Umugambi ushigikiwe ni Banki ya Afrika y'iterambere ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi ufise intumbero yo gukora iryo barabara ku birometero hafi 9 kugira horohezwe uruja n'uruza rushika no ku kivuko ca Bujumbura. Nakinyamakuru Jimbere kiragaruka kwikingira gikiyaga Tanganyika mu gihe himbazwa umunsi wahari wico kiyaga mu gihugu nimba isekeza ryo gukura mu mazi imyanda itabora no kugikorera isuku vyoba byaragize ico bishika ko ico kinyamakuru kibona ko inyishu irama izobanza guca mu kugabanya inzira zizana ivyono nayo mazi. Abahinga baragabisha ku ngaruka z'imyanda iva mu mihana imicafu iva mu mahinguriro biri mu bibangamira ico kiyaga. Bahamagarira ababijejwe gutsimbataza ingingo zafashwe zo gukingira ikiyaga canke bigaca mu gukorana n'ibindi bihugu bihurira ku kiyaga Tanganyika kugira hakingirwe ikiyaga n'ibinyabuzima birimwo. Ino kuri yo nkuru duce dusozera ko n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mwakoze kudutega abiri naho butaha. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba. Akaba ari kuri ivyo vyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duce dusozerera amakuru twabateguriye kuri no wa gatandatu. Nshimire mwebwe mwese mwaduteza abiri, reka nshimire n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu nari kuri mikro kabanda bipfurije weekend nziza mu banyu.